Ikaza na karibu kuri NUJA Entertainment. Reka tubahe mwiriwe cyangwa mwaramutse bivanye na mu serere ni KB CARNIVORE ni kuri NUJA Entertainment. Twibutse umuntu wese atarakora subscribe reka yikore kugira ngo ibintu bigende neza, niyo mahirwe yonyine afise kugira abandanye abona ibiganiro byacu mu buryo bworoshe. Dukora ibiganiro byiza cyane, ushobora kubisangiza abagenzi bawe nabo bakagirirwa amahirwe yo kubibona. Tubabwira tuti turabakunda. Ni kuri NUJA Entertainment. Reka twinjire mu kiganiro cyacu. Chris Ndikumana n'umukozi w'Imana w'umurundi azwi cyane biciye mu kiganiro Kanguka cyakunzwe n'abantu benshi. Ikiganiro gikora ku mitima ya benshi. Yavutse tariki 15 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1973. Yavukiye mu gisagara ca Bujumbura, akaba ari imfura mu muryango w'abana batandatu. Kanguka ni ikiganiro civuga butumwa gica ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube canke kuri website ariyo kanguka.com n'amaradiyo atandukanye. Chris Ndikumana yatanguye igikorwa civuga butumwa mu 1993 afise imyaka 20. Inyuma yo kwiyegurira Imana yashikirije ubutumwa bwiza mu bihugu bitandukanye harimo u Rwanda, Cameroon, Gabon, Cote d'Ivoire ndetse n'u Burundi, Ububirigi, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Yamenyekanye cyane biciye mu kiganiro Kanguka ashishikariza abantu kanguka mu by'impwemo ndetse no kwiyegereza Imana. Chris Ndikumana avuga ko yahawe iyerekwa ryo gushinga iki kiganiro mu 1996, aho Imana yamuhamagariye gukangura abantu mu buryo bw'impwemo kugira ngo bumve icyo Imana ibashakako. Yubakanye na Nadia Iteka mu 2010, bakaba bafitanye abana 4. Uwa mbere ari we Lebi Teresa Shima, uwa kabiri yitwa Joshua Senga, uwa gatatu yitwa Eliane Irankunda, uwa kane yitwa Whiteness Baho. Chris Ndikumana yabonye iyerekwa ry'ivuga butumwa nk'uko twabibabwiye mu 1996 nk'uko bwiwa bisobanura ku rubuga rwa chrisndikumana.org. Ariko Kanguka nk'umugambi w'ivuga butumwa watanguye muri 2016 biciye ku mbuga zitandukanye nka WhatsApp hamwe na Facebook. Iryo niryo tanguriro ry'iyo gahunda yiswe Kanguka, ariko kugeza ku yisaha ni kuvuga yuko iyo Kanguka yamaze kuba mpuzamahanga nk'uko tuvyibonera n'amaso yacu. Chris Ndikumana yatanze ubuzima bwiwe kuri Yesu Kristo ari we Yeshua, aca atangura urugendo rwiwe rw'ivuga butumwa. Chris Ndikumana yize kaminuza y'u Burundi ariko ntiyashoboye kuyirangiza impamvu z'ubwicanyi bwari muri kaminuza mu 1995. Yagerageje gukomeza amashure yiwe muri Afrika y'Epfo, ariko navyo ntivyamukundiye. Cye yinjira mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yahuye n'ibibazo bikomeye nko gufatwa agafungwa, ariko yaje kurekurwa mu nyuma. Chris Ndikumana yemeza ko izo ngorane zamubayeko ariko zabaye inyigisho ikomeye ndetse zigamusundikira kwiyegereza Imana. Ikiganiro Kanguka cyari gifise ihangiro n'ubu ariyo gihorana, kigamije gukangura abakristo mu buryo bw'impwemo kugira ngo umwuka wera ashobore kurangura ivy'Imana igomba muri bo. Iki kiganiro gitangwa mu ndimi zitatu zitandukanye: Icongereza, Igifaransa ndetse n'Ikirundi, kandi kiboneka kenshi kuri YouTube, urubuga rwa Kanguka hamwe na radio y'Ibyizigiro. Arakunzwe cyane muri Afrika ndetse no hanze yayo ku mpamvu z'uko yigisha ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse kandi bushimangira gukanguka mu by'ukuri. Yibanda ku guhindura ubuzima, kwihana ibyaha, gukura mu kwemera no gukurikira Yesu taraba inyuma. N'umwanditsi w'ibitabo by'iyobokamana, afise urubuga rwiwe rukoreshwa cyane n'abantu bakunda inyigisho z'ukuri. N'urubuga ariyo application yise Kanguka, wisanga kuri Play Store mu gihe ukoresha smartphone. Ku bafise iPhone wisanga kuri App Store, ikaba ikoreshwa n'abantu barenga 1 miliyoni ku isi yose. Mu gihe yabonye iyerekwa ry'ubutumwa bwiwe ryiswe Ed Project, ico gihe yaba muri Afrika y'Epfo, ariko kubwo kwizera Imana iramufasha mu rugendo rwiwe rw'ivuga butumwa. Uretse kuvuga yuko ari umukozi w'Imana adasanzwe, reka tuvuge ko ari n'icamamare n'umunyamateka yakoze ibikorwa bikomeye bigashigikirwa n'abakomeye. Kadufata kanya tubaha insinguro ya rwisanzwe igaragara kenshi mu biganiro vya Kanguka,
twakoze ubushakashatsi bwimbitse, niyo mpamvu mukwiye kutwizera. Mu bisanzwe muri kumwe na KB CARNIVORE ariwe King Bruce. Logo ya Chris Ndikumana isanzwe iboneka cyane mu kiganiro Kanguka. Logo igizwe n'amabara atandukanye, iritukura n'irindi ry'ubururu ndetse hamwe n'iryera. Nkuko mubibona harimo ikimenyetso ca nyabwonko, ordinateur hamwe na telefone mobile. Ikindi nuko iyi logo ifise forme y'umusaraba kandi kongera kamera nk'urunyenyeri, ariko isiguro niyi kuri kimwe kimwe bivanye n'ico twacizeko. Icambere, icuma ca mudasobwa, ordinateur na ekra hagati. Ibinye vyerekana ibijanye n'ikoranabuhanga, bishobora gusobanura ubutumwa butanga biciye mu ikoranabuhanga nka YouTube, WhatsApp canke podcasters n'ibindi. Ni ikimenyetso c'uko ivuga butumwa rikwirakwira ku isi yose iyiva ikagera. Ikindi kimenyetso ni c'amasongane y'amabara atandukanye kandi akongera kamera nk'utuyira tumeze nk'udu fresh. Ni kuvuga fresh zibiri zitukura hejuru no hasi, zisobanura ubumanuko ndetse n'uburengero. Ni kuvuga yuko n'ubutumwa bushobora guca hejuru ndetse no hasi, kandi ibara ritukura risobanura ubutwari, gukanguka k'umwuka hamwe n'amaraso ya Kristo. Tubona amabara y'ubururu atandukanye iburyo n'ibubafu, ni kuvuga yuko bisobanura ubuseruko n'uburengero. Aya mabara ashobora gusobanura amahoro, ubwitonzi n'ubusabane bw'Imana hamwe n'ijuru. Ibi bimenyetso bine bigize umusaraba w'icyerekezo ariyo compass, bisobanuye yuko ubutumwa bushobora kugera ku mpande zine zigize isi. Bishobora kwerekana kandi ko ivuga butumwa itagamije kugera ngaho honyene, ishobora kubandanya. Ishusho y'umusaraba nayo yerekana ipfa n'izuka rya Yesu Kristo. Reka dusubira inyuma twibuke ivyo Chris Ndikumana yakoze mu 2023 hari muri Cameroon. Itariki 18 z'ukwi 11 abantu barenga ibihumbi 200 bitabiriye igikorane ciwe c'amasaha 6, aho benshi bashinze intahe yuko bakize indwara zitandukanye. Yongeye abikora kandi muri Cote d'Ivoire itariki 7 z'ukwi 12 2024 tugikorane cyahuje abantu barenga 300. Habaye ibitangaza no gukizwa kw'abantu benshi bava mu bihugu bitandukanye. Aba ku itariki 13 z'uku kwezi kw'icenda 2025 muri Canada yarashoboye kuzuza inzu y'amahuriro izwi nka Canadian Tire Center. Ni kibanza cyakira abantu barenga 200,000. Kivugwa yuko arico kibanza cy'ihuriro ca mbere kinini mu gisagara ca Ottawa, umugwa mukuru wa Canada. Ibihumbi by'abantu bavuye mu mihingo yizi baza kumviriza ijambo riva ku mukozi w'Imana ariwe Chris Ndikumana. Twari tumaze kumubona ahuza abantu ibihumbi byinshi, ariko muri Afrika ni kuvuga yuko nta murundi n'umwe mu mateka y'igihugu cacu yari bwakora ivyo bintu. Yaba umwami, yaba president canke yaba umustare, nta n'umwe yari bwashobore gukora iki kintu. Ariko reka tuvuge yuko iri ni iteka ku gihugu cacu c'u Burundi na Afrika muri rusangi, ndetse ntidutinya kuvuga ko ari ingabire twahawe n'Imana. Reka tugushimire wadukurikiranye kugira turangize ikiganiro cacu. Ni KB CARNIVORE ndabwira nti ndabakunda. Mwibuke gukora subscribe umuntu wese atarayikora, niyo mahirwe ufise kugira ngo uzurabone ibiganiro byacu mu buryo bworoshe cyane. Ushobora gusangiza ikiganiro abandi bagenzi bawe nabo bakibone. Ushobora gushiraho na commentaire. Ni interane ikomeye mu gikorwa cacu dukora buri munsi. Tubabwira tuti turabakunda. Ciao ciao, tuzosubira mu kiganiro gikurikira.